geza uruvuga kwirukanga ku gikombe atandatu gusa amanota agera kuri atandatu kumangane 11 kuko aba anye kuri classement top girls bafise amanota agera kuri nivyo bafise amanota 42 abandi bafise amanota 22 ni 11 points ni difference de 11 ni 10 points ni 42 abandi 32 ni 10 points difference de 10 points on va sigaye match zinga champion mu kurangira asigaye match zitanu match zine match bisanzwe Buja Queens Buja Queens yo tsindwa match imwe hamindi kayitsinda zabirangiye wanashima nkubu dufate top girls bo tsinda match imwe bizoba biheze kuri june ya 15 birashobora kurangira nubundi afate mbona uko mbona iyi equipe ya top girls nta nimwe irayitsinda rero vyumvikana birango batawe gukoresha ivyo bakoresha kuko kuri match kurikira bayitsinze bizoba birangiye kuko match zitatu difference yayo manota agera kuri 10 byumvikana yuko match 3 n'amanota 9 bizobirangiye ni batangura kumenyera bazocelebra kabisa nuko rero vyifasha urumva ko byukuri atakazi kanini ya cyane gose gasigaye ku ruhande rw'ino equipe ya top girls imenyerezwa n'uwitwa Nujya avuye muri Buja Queens yego ni wavuye muri PVP bwenza bayi PVP sorry Mani Lakizamuri niwe amenyereza no equipe niwe novuga ubona ko rero yamaze kuba muhinga wo gutahukana bino bikombe hande gwabigeme niko twobivuga rumva nuko byifashe ku ruhande novuga gwo mu cicaro ca kabiri mu cicaro ca kabiri novuga muri Ligue B mu bagabo ubona ko nabo nyene hari hasigaye journée imwe yonyene journée imwe yonyene muzinga bisa byararangiye yaramaze no vuga ko icicaro hari haracagwana no vuga imigwi nka Buja City ndetse Buja City nayo ejo bundi yaronse qualification kina barrage ko banganyije na Rege Pied d'Ilac igitsindo kimwe ku kindi uko byari bimeze rero kuri no journée ya 13 no match yabo yanyu barondera inota rimwe n'imiburi kuko bafise amanota 55 bakonfirme bafise amanota 55 hari anye bakurikirwa na Garage Express bafise amanota 22 ubako ni difference ya 3 points ariko kandi banganya difference de but ibitsindo n'indwi byose bose baziganyije birasaba inota rimwe kuri Big Green kugira ngo bakonfirme kandi ravye ni migwi ibiri ubona yuko gutakaza kwabo bigoye cyane ino migwi ibiri uno mwaka vy'ukuri yahagwanye Garage Express rero ni equipe novuga imaze gukina barrage subwa mbere kuko avadane passe bakinye barrage bakina na Magara Young Boys baravyibuka batari bake rero nabo nyene na habo ho kugwana kugira ngo barabe bakazorangiriza muri deuxième place kuko nayo nyene ntibarayikonfirma inyuma yabo ni Kizuka Mandarine bafise amanota 20 ibasumba amanota 2 yonyene yego urumva ntibirarangiye ne kuvuga ko nabo nyene barifise ico gukora kugira ngo bakonfirme n'imiburi bataronse ikibanza ca mbere baronka ica kabiri ahandi ho bagize gutya bagatakaza ibibanza bibiri byose kubara kahombo kadasanzwe ku banyagitega yo bari esheki dasanzwe ku banyagitega rero nabo nyene birasaba yuko journée ya nyuma bifunga umukanda kugira ngo barangize ivyo batanguye bagatsinda kuko na Kizuka Mandarine ni equipe ivyukuri yitwaye neza urabona kuvaho bahindura umumenyere kuvaho bahindura umunyereza kumwe muri deuxième division nivyo abantu umwaka umwe ko baje baguze izina hama baraza aba rero bigeze kuba novuga bitwara nabi muri journée za mbere bahindura umumenyereza bazana witwa Inosare Imana Kambara urumva uno rero by'ukuri yabavyuriye equipe urabona yuko ubunye bariko bagwana novuga kuja muri barrage
rero ni ikintu ciza kuri no equipe yo mu Rumonge no kurindira twaraba ariko kandi Musongati Academy nabakane n'amanota agera kuri 18 abanye ni kuvuga yuko ikibanza cya kabiri kiri kure yabo cyane gose kuko basumbwa amanota agera kuri 4 nino equipe ya kabiri ya Garage Express abagatanu ni Panthère Noire FC bafite amanota agera kuri 16 ababigeze kuba bayoboye ikibanza cya mbere gihe kinini ya cyane ino equipe ya Panthère Noire bageze mu kibanza cya gatanu kibanza cya gatanu n'amanota 16 aba rero bazokwigaya cyane kuko bayoboye umwanya munini bayoboye umwanya munini New Force Academy n'abagatandatu amanota 13 abindwi ni Relier amanota 11 ni mu gihe Tigre Noir yinye bafise ikibanza cy'umunani n'amanota 11 nyene ni kuvuga ko kurande rwa Tigre Noir atagikozwe bashobora gukoroka ngo wari uruhombo kuri no equipe ya Tigre Noir cyane igeze kubona ibikora neza mu cicaro ca mbere cyane kuko c'est vrai izi ni equipe ya Ronso ziko zikora ikintu ciza ivuga ati twe turereye muri Tigre Noir muri Panthère Noire burya ahanini ni ivyo binatuma umugwa Tigre Noir ukomera kuko ntibinawugora kuronka abakinyi ivuga ati turafise abakinyi bake mu cicaro ca mbere tubazane nimba bamanutse bamwe bakomeye tubazane tukomeze Tigre Noir ni integuro nziza mu bisanzwe ariko uronse umugwi umwe ukoze mu cicaro ca gatatu bisigura yuko ngaho iyi Panthère Noire ubona yuko biko biranka hazogeraho babandi bari muri deuxième division Tigre Noir imanutse bacha baja muri Panthère Noire hama yo bari kintu bavuga ati turafise equipe muri 3e division muri 2e division no muri 1e division kuri bari kintu ciza ariko Tigre Noir kumanuka naho ntari hari kintu ciza ariko nuko ari umugwi uri hamwe imigwi myinshi ari novuga yuko ishyamba rikomeye yifashe neza rero vyumvikana yuko azo bareshe kuri bariko nubwo yoje muri 3e division ntaco bitwara abacafite mu 2e division nuko rero nuko reka tuve no vuga muri football tugaruke gato yino vuga muri basketball kiki Vitalo Basketball League uyu munsi hari urubanza rudasanzwe match y'urunani na Dinamo uno munsi urunani na Dinamo bayi programme uno munsi ni match novuga yakinwe igice ca mbere cyonyene ni match yakinwe igice ca mbere cyonyene ariko bivanye n'imvura nyinshi cyane gose yaguye kuri departement baza kuba bahagarika bamaze gukina igice ca mbere cyonyene kuvuga uduce tubiri karta zibiri cyo gihe match novuga bayihagaritse urunani ruri imbere inota rimwe 25-28 ari ibintu nk'ivyo menga 25-28 rero nakajyo keza ko kuraba mbega uno munsi biza kugenda gute uno munsi biza kugenda gute ariko ndabamenyesha yuko muri weekend mu mankino zariko zirabandanya kiki equipe ya Rezipo bariko batsinda Gymkhana Rezipo bariko batsinda Gymkhana amanota angahe amanota 77 kuri 78 yari match ikomeye cyane yari match ndetse na premier mita yaheze basa nk'abegiranye difference do 1 point menga ari 29-28 ibintu nk'ivyo niba tari 39-38 rero vyumvikana yuko yari match ikomeye Gymkhana yerekanye ko ikomeye kuko ni equipe ubona yuko bitariko biragenda neza mu match ariko barakina ariko baraje uravuga ati ebana twebwe wewe Rezipo nubwo turi faible muri kiro ariko Rezipo kudutsinda za kukugora rero vyumvikana ko ntivyari vyoroshe kuri Rezipo gutsinda mu gwa Gymkhana worohewe Rezipo bariko batsinda Gymkhana amanota 77 kuri 78 ni mu gihe ku ruhande rw'urunani bariko banyagira ino equipe ya Kerne amanota 118 kuri 63 9 ni mu gihe hari anye Dinamo bariko batsinda Ryan Team yari ya mu Rumonge amanota 111 kuri 58
zirizo match novuga zariko zirakinirwa hariya kuri departement match y'urunani na Dinamo menga nibaza yuko baje menga ntariki 11 suno munsi menga ni lo 11 ni lo 11 ni lo 11 nije ndakunda raba nyene nivyo nabwo ari uno munsi suno munsi ni lo 11 ariko urumva sikera haregereje ngira ngo ni match tuzogaruka ko tukagira ico tuyivuze ko imbere yuko ikinwa nuko vyifashe novuga muri basketball nuko vyifashe nuko bimeze reka tutera intambwe